bakundwa mwashimye gukurikirana ibiganiro by'imboresha kure yanyu ya BTV. Ni umwanya mwiza kugira ngo tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Hagiye gutangwa inyigisho z'ururimi rw'icongereza kuko bukenerwa kenshi mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ivyo byashikirijwe na Ambassadeur Ezekiel Niragira Mushikiranganji ajejwe imico kama mu kiganiro yaganiriye n'abajejwe imico n'akaranga mu gisagara ca Bujumbura. Turafise n'andi makuru atari make twabateguriye, kaze mu kanya idonido. Nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze kugira mukurikirane idonido ry'amakuru twabateguriye. Hagiye gushigwaho inyigisho zigisha ururimi rw'icongereza kuko bukenerwa kenshi mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji mu vyajejwe harimo imico kama Ambassadeur Ezekiel Niragira mu kiganiro yagiranye n'abajejwe imico kama mu gisagara ca Bujumbura. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Ange Sherisa Nzeyimana. Imico kama y'igihugu niyo soko y'imico n'akaranga z'Uburundi nkuko bishikirizwa n'umushikiranganji mu vyajejwe harimo imico n'akaranga Ezekiel Niragira, aho yemenyesheje mu kiganiro yagiranye n'abasanzwe bakora mu gisata c'imico kama biga kubijanye n'ingene imico n'akaranga vyokomera mu gihugu cacu ndetse n'ururimi kavukire kuko kimwe mu bituranga ari imvugo yacu. Dusubira haziko iki kintu tutagihagurukiye kandi byimazeyo, abana bacu abuzukuru n'abuzukuruza tuzohava twabaraze dusanga twarabaraze ikindi kintu atari ururimi rw'ikirundi. Umushikiranganji akaba yongeye avuga ko ururimi kavukire rutotubuza kuvuga izindi ndimi mu mwanya wazo, ariko hagiye gushirwaho inyigisho ku rurimi rw'icongereza kuko rukenerwa kenshi mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ubu tugira kumupanga ibigere mu gicongereza kuri y'amaso wa gatanu nyuma sasa, kuko ni ngombwa duhigane n'abandi kuvuga ururimi rwacu. Ntibizobuza ko icongereza tuciga tukacigisha kandi tukakivuga, mugabo tukakivugira aho gikenewe. Ico kiganiro kikaba citabiriwe n'umuyobozi mukuru w'igisagara ca Bujumbura, musitanteri wa komine Mukaza, abarongoye imigwi ndangakaranga, urongoye ishirahamwe ry'abarimvyi mu Burundi hamwe n'abafise impano zitandukanye. Abanyagihugu basanzwe baba muri quartier Bukirasazi ya mbere mu Kinyenkonke ni mu gisagara ca Bujumbura barasaba leta yuko yobubakira umuferege kugira ngo imyavu iva ahatandukanye mu makartier ishobore kugabanuka kuko iri mu bitera ikiza ca akorera. Ange Negrita irakoze. Abanyagihugu bo muri quartier Bukirasazi ya mbere mu Kinyankonke hamwe mu bibanza byadutsemwo ikiza ca kolera baravuga icatumye ico gice kibangamirwa n'ico kiza. Amazi ava mu za Gatunguru, ava mu za Carama, ava mu za Kamenge, yose atururira ngaha. Amaze gutururira ngaha agenda arahitana amatwarete yahaciye hose. Bishitse aho urumva rero ikiza twegice kidushikira kuko amazi aca yuzurana akaburi yaca n'inyavu. Umukenyezi nawe asanzwe aba muri ako gace, umwana wiwe yaranduye ariko Imana yarakinze arakira. Naje umwana wanje cyaramufashe, rero Imana yarakinze cyane butira kwa muganga baca baramuvura, umwana carakira. Tangu yaradawa mama nyuma cacibwamo, acibwamo ibintu byera sara amazi y'umuceri. None aca mbona ko ari korera nyine kubera baguma babivuga. Bakaba bagize n'ico basaba abajeje intwaro. Gusaba ko kubaka imifurege kuri abo bagize
uriya wo mucarama kurajya amayira abiri bakubaka umufurege ukwiye ukura amazi ngaha muri isite yacu ukabandanya mpaka kugera iyo bazoja nkuko baraba ukuntu bateza kutugendera gatwarasinzikaye ngaha mu Kinyankonge akatugarukiraho natwe urabona ko hari ubukene ngaha mu Kinyankonge turabufite. Mwomenya ko umuryango utabara imbabare Croix-Rouge washoboye kuzana amazi mu ntumbero yo kwikingira kurusha ico kiza. Abantu barakwiye kwirinda kwikura ubukuru gutwi kuko barashobora kubikura nabi bigatuma haboneka ibindi bibazo mu matwi. Ivyo bivugwa na muganga Cyrille Niyonkuru yanonosoye kuvura indwara zo mu mihogo. Tumukurikire. Ibintu bitera kurwara amatwi navyo nyene nivyo nababwiye ni utwo tumikrobe havyo bita amavirus amabacteri ivyo bita n'ivyo vy'amallergene vy'amallergie navyo nyene birashobora gutera amatwi umuntu yiyagaza mbere n'ivyo bita amashampinyo ko igice c'inyuma c'amatwi ivyo bita oreille externe hari ivyo bita la peau. Iyo rero ubwo rushato ruvuyeko hariho tumikrobe bita staphylococcus duca twinjira gaca agira ivyo bita otite externe. Rero vy'ama écouteurs bisha mu matwi si vyiza na gatoya. Ico gituma nayo bijya vyo kuza muntu ari kurugutura yiyagaza mu matwi navyo nyene si vyiza kuko mikrobe ziva mu mazuru zija mu matwi cyane cyane ku mwana. Ico gihe rero kugira uvyirinde ushugenda kwa muganga ukagera bakakuvura mu mazuru. Amandabibwira abavyeyi yuko cyane cyane ikintu bateza kugira kugira mazuru bakahoza kugira ngo umwana ntashobora mu matwi kuko mikrobe ziva mu mazuru ndahandi zije kuko rugutwi atari umucafu. N'ivyo Imana yaremye ama secretion irasanzwe mu matwi. Ikintu umuntu yogira jewe ku bwanje yozaja kwa muganga nka rimwe mu mezi 6 ama bakamurabira ngena bimeze ntarindire yuko buba bwinshi hama kumva bikagabanuka kugira birinde kuba indwara y'amatwi nabibabwiye ivyo byo kwikurugutura nka oreille externe ucubireka bavyumvise. Hama rero umwana na kumana nabo mubwira abavyeyi yuko igihe babwaye ibicurane bagenda kwa muganga hari imiti babandikira bakoza neza mu matwi kugira ngo aba bana ntibasubire kurwara indwara y'amatwi. Abadandaza bo kw'isoko yo mu Gasenyi iri muri zone ya Gihosha basaba leta yuko yobubakira iryo soko kuko babangamirwa n'amazi y'imvura iyo imvura iguye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Arlette Mugisha. Abo badandaza bo mu isoko ya Gasenyi zone Gihosha komine Ntahangwa hano mu gisagara ca Bujumbura batumenyesheje ko bafise intambamyi nyinshi mu kazi kabo biturutse ko iyo soko badandarizamwo itubatse neza. Intambamyi dufise ngaha muri no soko ni nyinshi. Ubwa mbere murabona ko isoko yacu ntiyubatse nk'ayandi masoko yo mu gisagara ca Bujumbura kandi no soko imaze igihe kirekire imeze uko nyene. Murabona no kugira twebwe tudandariza hano hantu twebwe twiyungunganya tukagura ibiti hanyuma tukagura n'utubati tugasakara. Imvura iguye turagira ibibazo nituronka naho twugama n'utwashara dufise turanyagirwa. Urumva ne mu kiyosike tugashikirwa kandi tukanyagirwa iyo twadushize indani hasi. Turafise amatwarete ngaha ane kandi ushase kuyajamwo ari amafaranga mugabo yo kuraba nateguwe neza mu buryo bwa kijambere. Bagasaba leta ko yobubakira iyo soko ikamera nk'izindi. Twebwe ico twipfuza nuko leta natwe yotugira nk'abandi ikubaka ino soko nkuko bibatse yandi masoko kugira ngo natwe isoko ibe isoko y'iterambere nk'uko ayandi masoko ameze hano mu gisagara ca Bujumbura. Tusaba ko leta yodufasha ikatwubakira hanyuma ikadufasha tukaronka natwe isoko nziza nk'abandi. Kuri ico kibazo uburongozi bubijejwe muri Yemeri ya Bujumbura bukaba bwatumenyesheje ko buriko buraciga. Ni kuri iyo nkuru turangirije ko amakuru twabateguriye twashimiye mwese mwashoboye kuyakurikira ariko kandi shimire uwito Ange Negrita irakoze yarahagarikiye ano makuru. Shimire kandi abari mu buhinga bw'ivyuma Jules Boris Ingabire hamwe na Jean Claude Nduwimana ndetse n'abamenyesha makuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo batorokanye Imana ibafashe naho ubutaha.